Mbega n'izihe ngwara zikunda gushikira umugore yibungenze? N'ivyahe bihe bibi canke ingwara zishikira umugore mu gihe yibungenze canke ingorane umugore yibungenze akunda gushikirwa nazo? Hano twabateguriye ingwara zitari zike zikunda gushikira umugore yibungenze ndetse n'ingwara ziza gushikira umwana ari mu nda. Turaza kubereka kandi n'ibimenyetso umugore yorabirako bigatuma yihutira kwa muganga. Turaza kandi kubereka ingorane zikunda gushikira umugore afise inda. Ni ukuvuga tugiye tubereke ingwara zishikira umwana mu gihe ari mu nda, tubereke n'ingorane zishikira umugore yibungenze, tubereke n'ibimenyetso worabirako vyotuma wihutira kwa muganga, tubereke n'ingorane zikunda gushikira umugore afise inda. Amazina yanje rero ni Irankunda Nelson, umunyeshure mu gisata c'ubuvuzi arico ca medicine. Kaze cane kuri ino chaîne yacu, ni ivyigwa tugenda tubashikiriza. Ushobora kuba ari irya mbere uhashitse canke ari irya mbere ubonye bino vyigwa, nimba ubona biguhimbaye, nimba ugeze kuri ino saha uriko uraraba ino video, bisigura ko bino vyigwa bigufitiye akamaro. Vyondere ngaha kuri subscribe kugira ngo na video ikurikira tuzokora izogushikire, canke video tumaze gukora zize muri YouTube yawe. Nivyo vyigwa tugenda dukora. Uyu munsi rero ngira mpere ku ngwara canke ingorane zikunda gushikira umugore afise inda, nizo bitwa maladie gestationnelle. Gestation mu gihe ni guhera ugisama inda gushika uvyaye, ni ukuvuga tugira tuvuge ingwara maladie gestationnelle, ni ukuvuga ingwara zishikira umugore kuva agisama inda gushika avyaye. Iyo intervalle niyo tugomba tuvuge ingwara canke ingorane zishikira umwana ari mu nda n'umugore ari mu nda. Ingwara ya mbere ikunda gushika cane ni bitwa maladie nako diabete gestationnelle. Ni ukuvuga mu gihe umugore afise inda, umwana aba akeneye ivyo afungura bitari bikeya, isukari y'umumama ica iduga. Kenshi rero bakunda kugira iyo diabete gestationnelle, ni ukuvuga ni diabete igufata mu gihe ufise inda, bitewe nuko umwana ari mu nda akeneye gufungura. Ni ukuvuga umwana afungura ivy'umuvyeyi, ni ukuvuga umubiri w'umuvyeyi uca ugomba gukora ibintu vyinshi. Usanga rero isukari yaduze bivanye nuko umubiri w'umuvyeyi uriko ukora isukari nyinshi kugira uronke iyo ugaburira umwana, niyo umubiri w'umuvyeyi usigarana. Bisigura ko isukari mu mubiri w'umuvyeyi iza gukenerwa iri nyinshi, rero uca usanga haziriyemwo iyi diabete gestationnelle. Ariko ni diabete iza kwiheza mu gihe umugore amaze kuvyara, nubwo si za diabete tumenyereye ziyica zigira iki. Iyi diabete gestationnelle yoyo umaze guheza kuvyara iragenda. Ni ukuvuga ni diabete iza mu gihe umugore afise inda gusa. Ingorane nuko iyi diabete ishobora kudevelopa ugaca usanga hazirembwe iziya zindi diabete tuzi, diabete di type 2 irashobora kuziramwo mu gihe ufise inda ukagwara diabete gestationnelle, ugaca usanga hagiye haziremwo n'irya diabete di type 2 irya isinzikaza ubuzima bw'abantu. Ivyo rero uza gusanga rero mu gihe umugore afise iyo diabete gestationnelle, hano twabonye ko haza kubaho accouchement difficile, ni ukuvuga kuvyara biraza kugorana. Ikindi tuvuga, iyindi ngwara ya kabiri ikunda gushikira umugore afise inda ni pre-eclampsie. Pre-eclampsie canke hypertension arterielle gestationnelle. Ni ukuvuga iyi pre-eclampsie n'iyi hypertension bigomba kumera co kimwe, ariko iyi pre-eclampsie ni diabete, ni hypertension iba iri aggrave. Ni ukuvuga ni hamwe uca usanga ariko haraba proteinurie, ni ukuvuga mu mwanda mutoya wawe canke mu masobe yawe uza gusangamwo proteine. Ni ukuvuga umwanda mutoya wawe ntuza kuba umeze neza. Ni ukuvuga rero iyi pre-eclampsie nico kimwe na hypertension. Ni ukuvuga mu gihe umugore afise inda aradevelopa hypertension, uza gusanga afise iyi hypertension yaduze. Ni ukuvuga afise tension iri élevée canke hypertension arterielle. Ni ukuvuga rero iyi pre-eclampsie n'iyi hypertension arterielle bimeze co kimwe, kiretse yuko gusa pre-eclampsie ni hypertension arterielle iri aggrave, aho tuza gusanga harimwo proteine mu masobe yawe, ico bitwa proteinurie. Rero iyindi ngwara ya kabiri havuye diabete gestationnelle haza kuza iyi pre-eclampsie ariyo hypertension arterielle. Iyo niyo ngwara igira kabiri. Ingwara igira gatatu ni iyi anémie. Nubwo anémie iza kuba iri très fréquent kubera iki, haza kubura mu mubiri w'umugore afise inda, uza gusanga hariho manque
de fer, uza gusanga iki cunyunyu bitwa fer umugore afise inda cagiye cagabanutse, uca usanga hariko hidevelopa anémie. Iyindi ngwara ya gatatu ikunda gushikira umugore afise inda ni izi infection urinaire. Izi infection aziterwa n'iki? Aziterwa nuko iterisi canke igitereko kica kigenda kikagunda vesi, ni ukuvuga agasaho karimwo umwanda mutoya. Ni ukuvuga iyo umugore afise inda igitereko kica kigenda kikagunda vesi, ni ukuvuga ahantu hari umwanda mutoya canke agasaho karimwo umwanda mutoya, igitereko karagundwa n'igitereko, uca usanga rero ariko haziramwo ama infection urinaire. Rero nizo ngwara zishika kuri zinane twashoboye kubategurira. Twatanguye diabete gestationnelle, turavuga iyi preeclampsie canke hypertension arterielle gestationnelle, twabatandukanije itandukaniro. Iyi preeclampsie ni hypertension nyene, gusa iyi preeclampsie ni hypertension iri iba yabaye aggrave, kandi muri iyi preeclampsie tuza gusanga umugore afise umwanda mutoya urimwo ama proteine. No kuvuga iyi preeclampsie kubera iki tuza gusangamo ama proteine, nuko uza gusanga iyi preeclampsie iragenda ikonona igitigu, amafyigo ndetse n'ubwonko. Nico gituma usanga hariko haraza aya ma proteine, ugasanga mu mwanda mutoya harimwo ama proteine. Ni ukuvuga iyi preeclampsie niyo hypertension, gusa preeclampsie ni hypertension yabaye aggrave, ni ukuvuga iri grave, yashoboye gushikira ibindi bihimba vy'umubiri ikonona igitigu, ubwonko, amafyigo. Ariko iyi hypertension yoyo ni iri simple, nta bintu iza konona, ntiza konona amafyigo, ntiza konona ubwonko, ntiza konona igitigu, naho bitandukaniye. Iyindi ngwara ya gatatu twavuze ni anémie. Iyindi ngwara ya kane na ama infection urinaire. Infection urinaire nazibabwiye impamvu, nuko igitereko kiza kugunda ka gasaho karimwo umwanda mutoya, uca usanga rero hazamwo ama infection. Nizo rero ingwara zikunda gushikira umugore afise inda. Ingwara nazo ziza gushikira umwana ari mu nda, twateguriye zitari zike zishika kuri zitatu. Icambere umwana ari mu nda ingorane akunda kugira ni retard de croissance intra-utérin. Ni ukuvuga umwana ari mu nda akunda gushikirwa n'ingorane zitandukanye. Hano twateguye zitatu, ni retard de croissance, ugasanga umwana ari mu nda gukura ntariko arakura ara normal. Ni ukuvuga umwana ari mu nda turazi ko akurira mu nda, akagera igihe avuka afise amaboko, amaguru vyose bimeze neza, nubwo ari normal. Rero kenshi umwana ari mu nda arashobora kugira iyi retard de croissance intra-utérin. Ni ukuvuga ugasanga umwana ari mu nda gusa nta ibihimba vy'umubiri vyiwe ntibikuze, ugasanga ukuboko ntikwagororotse neza, cyangwa ugasanga nyine umwana ntari normal, nubwo umwana ntiyakuze neza. Iyindi tuvuga ni iyi malformation congénitale. Ni ukuvuga umwana mu nda ugasanga ari mu nda afise malformation, ibihimba vy'umubiri vyiwe bimeze nabi, afise intoki zidakwiye, amaguru ahengamye, avutse ari kimuga. Ni izi malformation congénitale, aha nazo gusanga zitewe n'iyi rubéole na toxoplasmose z'umuvyeyi wiwe. Iyindi ingorane umwana akunda kugira ni mu gihe habaye incompatibilité rhésus. Ivya incompatibilité rhésus nakoze video yavyo, aho twaberetse mu gihe umugore afise rhésus négative, umubebe nawe afise rhésus positive. Twaraberetse ko uwo mwana kenshi umwana wa mbere araza kuvuka, ariko abandi bana baza gukurikira mu gihe umugore atakingiwe ngo bamutere wa muti nababwira bitwa Hofirac. Nuko abana bakurikira baraza kugira ingorane, ndetse sinobwira ingorane gusa, ahubwo baraza gufa. Uca usanga umwana ari mu nda, umwana avuka apfa abitewe nuko habaye iyi incompatibilité rhésus. Umumama afise rhésus négative, umugore nawe afise rhésus positive. Uca usanga rero abana bazokurikira baguma bapfa. Rero ingorane zikunda gushikira umwana ari mu nda ni zitatu twababwiye, ni retard de croissance, aho usanga umwana atariko arakura uko bitegerezwa. Izindi ni malformation congénitale, ni ukuvuga ugasanga umwana avutse ari mu nda ni kimuga, afise amaboko amugaye, amaboko nakwiye, ukuboko kumwe kwarakuze ukundi ni kwakuze, amaguru y'ikimuga. Ni ukuvuga aba yabitewe n'izi rubéole ni toxoplasmose umuvyeyi wiwe aba agwaye. Ikindi duhereje ko ni incompatibilité rhésus. Rero ibyo twavuga ngaha twitse complication de la grossesse. Ingorane zikunda gushikira umugore ari mu nda canke i complication de la grossesse, no kuvuga
uko inda igorana mu kirundi niko twovuga uko inda igorana. Ingorane zikunda gushikira umugore yibungenze, hariho iyi fausse couche turayizi iba avant 22 semaines, umaze inda itarakwiza indwi 22. Ingorane zikunda gushikira inda ni fausse couche, ugasanga ugize fausse couche nayo ikunda kuba avant 22 semaines, imbere y'indwi 22. Iyindi ni grossesse extra-utérine, ugasanga inda ntiri mu gitereko ariko yagiye muri twa turingoti bitwa trompe, ugasanga inda yagiye muri col, ariko ikunda kuza gake, ariko iyikunda kuza cyane ni grossesse intra-utérine, ni grossesse extra, nako ni grossesse iza kuza mu matrompe, ukuvuga uriyo ko yoja mu gitereko muri endomètre, ugasanga grossesse yagiye mu matrompe. Iyo niyo bitwa grossesse extra-utérine. Iyindi ni accouchement prématuré iba avant 37 semaines, nukuvuga inda itarakwiza indwi 37. Niyo bitwa rero accouchement prématuré, nukuvuga ukabyara umwana prématuré. Nizo ngorane zikunda gushikira inda ni fausse couche, grossesse extra-utérine na accouchement prématuré. Mbega n'ivyo worabira ko bituma wihutira kwa muganga mu gihe uri kurava cane, mu gihe ubabara mu nda rwose, ukagira ubushuhe, perte de liquide, bébé qui ne bouge plus, mu gihe wumva umwana mu nda atagitera imigere, ugira mal de tête canke umeneka umutwe kandi ntubone neza, aho ukwiye gushika kwa muganga. Ni ibintu worabira ko nimba ufise inda ukabona uragira amasenyema, uragira amadouleur abdominale, urababara mu nda rwose, ukagira ubushuhe, umwana ukumva mu nda ntakivuga, ukumva umeneka umutwe kandi utabona neza, ukwiye gushika kwa muganga. Murakoze.